hejuru ku nzu ry'ibohero rya Mpimba niho abafungwa bari bavubiye bitwaje ivyandiko bivuga icatumye babigenza gutyo ngo turasavye ubuyobozi bwa prison ko bwo dusubiza abantu bacu bwatwaye ngo kandi kuva ubu turanse icegera c'umuyobozi mukuru wa Mpimba. Aho hejuru kuri ico gihome abafungwa bahamaze igihe kirekire. Muri ico gihe igipolisi cariko kiritegura kugira ngo kibashwiragize. Kiri bubikore mbere gikoresheje n'uburyo buhambaye harimo n'ubutajanye n'amategeko. Ubwa mbere inkoza arungitse vyavyuka birakira ari vyinshi bimwe bita gaz lacrymogène mu rurimi rw'igifaransa. Abafungwa ariko nticatumye banyiganyiga muri ico kibanza, ahubwo nabo baciye bafata amabuye batangura gutera abapolisi ngo kugira ngo ntibabegere. Ivyo biheze igipolisi cavuye cikora ku nkoho kirasa amasase menshi cyane. Ayo masase nubwo yabaca hagufi cyane ntiyateye ubwoba abo bafungwa kandi baguma muri ico kibanza nyene. Igipolisi kimaze kubona bigenze gutyo caciye gihindura umukenyuro maze gitangura gutera amabuye nkuko n'abafungwa bariko barabikora. Rero abapolisi bagenda bano bagura amabuye bakayatera ari menshi begereza igihome c'iryo bohero. Abafungwa barembejwe n'amabuye bahavuye basubiza inyuma igongo gutyo intureka iva hejuru ija hagati mu Mpimba. Uri nyuma atakibona abo bafungwa yumva urwamo amasase akabona amabuye ategwa hejuru hamwe na vyavyuka vyariko birategwa. Abafungwa bari batanguye bavugiriza ingoma aho hejuru ku mabati bari bavubiye. Hari umwe muri abo atigeza havirira maze agafata akagoma kiwe akicara akavyuka ahandi akirengamwo, eka ndetse ivyo vyuka n'amabuye y'abapolisi wamengo nta nico bimubwiye. Buke buke ubwo ruhagarara rwagiye rucureha gushika naho abapolisi bashika muri ico kibanza cari ku mabati ahari hakoraniye abo bafungwa. Rero nkuko vyahavuye bishikirizwa n'icegera c'umuyobozi w'ibohero rikuru rya Mpimba, iyo migumuko ngo yaturutse ku banyororo 23 bariko bimurirwa mu ibohero ryo mu Rumonge bihuriranye n'ingingo zafashwe mu nyuma yaho habereye intureka aho nyene mu Mpimba abafungwa bagacanamwo. Ngo haremaze kwimukanwa 13 muri abo imbere yuko abanyororo basigaye baca bagumuka bakagira imbohe abanyagihugu bo mu idini rya Islamu bari baje gusengera ngaho mu Mpimba kuri uyu munsi mukuru wabo w'Irayidi. Eka mbere umwe muri abo bayisilamu yahavuye ahasiga ubuzima ahitanywe n'amasase yarashwe n'igipolisi bimwe bita balle perdue mu rurimi rw'igifaransa. Abakomeretse nkuko bishikirizwa nabo barongoye iryo bohero ngo bashika kuri 6.